Yo pugwa selector number one yo pubingi bangene pese ombo te ya kwa tawo mujegera kubaretse nange yo bitatu Joel yo niko na Thompson hapa the voice Thompson na benshi muramuzi ariko ntangure ndabaramutsa ku mpande zose zigiye zitandukanye kwisi hose nishikiye kwa Thompson home Thompson uko sawa ameze neza ndakubona bien sana safi sana afu sasa na freshero uko nazo ni hatari siko bien sana ruki hatari tunamshukuru Mungu ariko meze neza meze neza ndakomeye vraiment ndashima ina pole sana numva amagara gatoyi hajya bavuga ngo yaragukiza lakini si sana mugabo akagwara nizire ko karahera pole ni fresh tumeze neza Thompson na jewe namye niyumvira agenda avuga ati Thompson kweli phone mtafute kweli nubwo nakurose ariko ubanza uramutse akora dukurikirana ku mpande zose ndabaramukije cyane ni Thompson the voice agama homeboy from Bwiza Paradise profession game baby gende ngaha uno munsi n'umugenzi cyatu yage byinshi cyane wantu ndabakunda cyane Thompson jero mfise ibibazo byinshi nza kukubaza byinshi sana ariko si mu mwanya munini canke muto ariko agenda zakora kuri ikiganiro nibesho bambwiye ati bitatu ilifu wende kwa Thompson uzuraja kwa bande na banda turunde Thompson ndabwiye ati mwe narindira ubu rero abonye ko nishikiye sasa Thompson umaze imyaka itari mike muri industry ya music benshi bakuzikira mu makaraoke shaka gatoyi akahistorike kwanza ka Thompson kadogo tu ukuntu byari byifashe utarinjira kwanza muri industry ya career solo je natanguye ndi umudancer benshi cyane baranzi mu bintu byo gutamba narigeze kuboneka no mu ma interscolaire menshi ama concours de danse nyinshi narigeze gutwara mu nyuma yaho ndatangura kuririmba mugabo kubera uburyo urabona bijya by'igipeti urakora akagira umunsi ukabiheba yakubera ubuzima so karaoke naje natangiye kera cyane natangiye nko mu 2013 14 yes benshi muri karaoke baranzi nyine ndasaba kunzi benshi cyane muri karaoke mu nyuma yaho ndalansa kujya muri career solo wanje nuko rero kugira dushike duce tuza muri career solo yawe ngiranze ariko muri karaoke wari ufise abakunzi benshi ni benshi mbere hanavugwa yuko uri kuri stage ukora indirimbo z'abandi bagiye batandukanye bamwe bakwitwa amazina menshi agiye atandukanye bamwe Michael Jackson abandi gusa na Fizzo je shaka kwanza aka vibe ukabantu bagukurikirana bavuga ati asa na Fizzo Thompson na Michael Jackson ayo mazina nkayo wayakira gute Thompson ni ibintu bisanzwe mu buzima busanzwe igihe umuntu abone ivyo uri kurakora akagutazira amazina je ndibaza ko ari ibintu bisanzwe cyane gose sino bahamamagara Michael Jackson bivana ukungene naririmba ntamba nkaca ndirimba n'indirimbo za Michael Jackson nuko nyene naririmba indirimbo z'undi muririmbyi nkaziririmba nyene bakanyitirana nawe so sinoje kubwiwanje ni ikintu ciza kandi muri karaoke jewe kubwiwanje bijya bise nabikora kubera ndabingene no baho mu buzima busanzwe apare ya music tukeneye ko tworiha inzu twofungura uragerageza ugakora ivyo abantu baba bakeneye kugira nawe nyene ubeho neza so je kubwiwanje ni vyiza gusa Bwiza Paradise nako kantu kenshi Thompson Bwiza Paradise ariko twibutse abantu turi gasekebuye ariko Bwiza Thompson ntayiheba Thompson hari abantu home barahirengagiza sana bavuge iyo bimukiye ahandi kubera kenshi wama wiko vuga Bwiza Paradise uba gasekebuye bambe na mbere je namaze kubabwira jewe ndimvukira yo mu Bwiza abishobora yuko ni quartier yiwanje n'ahantu hambere mpari yumva yuko vraiment ndi sécurité mu bintu byose
ndafise abagenzi banje ba kera abo twiganye baba mu Bwiza famille yanje yose so meme n'umugore wanje nawe nyine avariya nyene so je Bwiza mini quartier iwanje ndimvukira mu Bwiza icyo bategereza kukimenya kandi ni bibi cyane kuyirengagiza aho uva so I'm so proud. Binaboneka yuko hari abantu reka dufate abantu bava ruguru benshi hapa hari abaririmbyi hari abantu usanga bava ruguru bashitse mu muji bibagira iwabo benshi ibyo urazi ko bamwe usanga abantu babibayemo nk'ibyo kuri Thompson nk'akantu atekera abo bantu iwabo bashobahibagira bakabona yuko aho bagiye ari wabo nakahe kantu bibi hari abantu nyene bava iwabo nyene bafise rezo yo kuva ahantu adashana bivaye n'icaba babaje ngaho gusaje kimwe gusa icyo novuga nta muntu yibagira iwabo naho wowe uri mu milliardaire muri Buraya musi n'umunsi uteguza kugaruka iwawe so I'm so proud kuba ndi umunyabwiza ndayikunda ni quartier iwanje niyo nakuriyemo ibintu byinshi byanje entourage yanje nyinshi y'abagenzi ba kera bari mu Bwiza urumva ko uteguza kubakunda. Thompson sasa rero reka duce twinjira muri career story iwawe ufise indirimbo nyinshi nyinshi zakunze sana usanga izo ndirimbo n'amavibe ko gutamba usanga ari look nyene zimwe zo tukuziko sasa rero indirimbo za mu gutangura kenshi benshi uko babyibaza usanga ama clip ndiko nza ku ma video usanga umengo ni nka filme yani hariho zimwe kora mu shambuka mengo ni look ukibona unaanza kusikia uguna sikia sa ni film au ni Thompson kwiyumvira target nko gukora kujya wavyumvire gute ni systeme gusaba kuyitandukanya n'abandi no kuzana ibindi vyumviro byotuma umuziki wacu uja ku rwego nico nashaka kwereka abakunzi b'umuziki wacu kandi abona ko byafashije n'abandi urabona ko n'amaclip y'ubu menshi hatangura nk'amafilm je ndibaza ko ari style yiwanje kandi iyo style je ndayikunda kandi urabona ko n'abandi bariko barayikunda ikintu cya bien iyo ukoze ikintu n'abandi bakagikorera ko ide ikagenda neza so nico nari nkeneye ko no hinduza gusa mu ma création y'amaclip yanje. Thompson indirimbo zimeze bien sana umuproducteur ni wa wundi nyene abandi tuzi yuko baje kuba producteur bagiye batandukanye Thompson gufata umuproducteur nuko abandi ntibashoboye kubeka Thompson kugomeza umuproducteur usanga ari wa wundi nyene akora songs zabo surya nyene gusa ari abaproducteur nyene usanga ko muguma mukorana bivanye no kugene muba muzinanye uko muvyumva kumwe mugiye muriko murakora so gusa jewe ndibaza ko maze gukorana n'abaproducteur bose abo tutarakorana ni bakenya cyane ashobora kuvuga na eskize ku baproducteur bamaze kundondera bakavuga ko bashaka gukorana bakandukira n'amabeat sindonga umwanya bandi mu bindi bintu vy'iwanje nyene byo gupanga akazi kiwanje so mugabo maze gukorana benshi vraiment benshi nk'ishasha nakoranye na DJ4 iheze nakoranye na Etizo iheze kandi nakoranye na Joel nande maze gukorana na Bakoli Amiri bose tumaze gukorana. Thompson ntibirashika hakabaho nk'abaproducteur bakubwira ati Thompson wingo tugukoreye indirimbo kandi ntuzoturiha ukabankira sukubangira nabivuze hariho n'abandi bampropose bakambwira dushaka ko dukorana ndafise beat ni style yawe shaka ubikorera ko ndibaza ko muri no mwaka benshi tuzokorana n'abandi basigaye tuzokorana kuko ni ijya manke ukabura umwanya bivanye n'ubundi buzima usanzwe wo muhira Thompson reka rero tubuze ku ndirimbo shasha ndirimbo ikora vibinga sana Bujumbura yose yafuse afu rero benshi baguma bavuga ati Thompson bitugani mu masho henshi Thompson usanga ataboneka benshi bakibaza Thompson arazimvye yakameje Thompson mu masho kutagaragara amashagi yatandukanye
ndibaza ko icyo si ikibazo cya Thompson, icyo ni ikibazo cy'abajya bategura ibyo bintu. Yeah, cyabura bazimba sana. Non, c'est pas comme ça. Iyo umuntu atakwiyumviriye, urumva ko udashobora kumuforsa. Gusa je kubw'iwanje maze kubibemerera n'abafanzi banje ko vuba cyane ngiye gutangura kuza ndikorera ama event. So ndashobora gukora nka 2 ku mwaka cyangwa imwe. Gusa ikaba event y'abafana banje, abantu bakurikirana umuziki wanje bakaza kwinjoyinga bakambona kuri stage. So kuyo kote nawe yo kutahamagarwa ku mashow, je ndibaza ko atari ikibazo kinini cyane kuko ariyo na event to abantu baba bakeneye ko nabo nyene bo participa, mugabo ntibinakunde bivanye no kungene aba organisateur bamaze gupanga abantu biwabo. So nicyo nacyo si ikintu cyotuma nk'umuririmbyi azi ibyo arimo cyo mu kinege. So wowe uguma wikorera ibindi navyo ibintu bimeze neza gusa. Ibintu bimeze neza gusa. Thompson, indirimbo tuyize ko ni indirimbo shaje, vibe abana bapapa yana bose. Hari umuntu rero je narakoze agakava kiwawe ndapibira ndavuga ati abifuza kubaza ibibazo mubaze. Hari umwe yambwiye ati uratubariza Thompson kuki X. X ni nkuko nyene nawe nyene bashobora kuba ufise umu X. Mu brother inyuma ya kamera afise umu X, twese turafise aba X. So ni message gusa nashase kurungikira aba X. Tuvuga ko aba X ba Thompson, aba X baba fans bose ba Thompson, abafanzi b'umuziki ndundi mwiza. So message iri claire, irumvikana kuko ari aba X badakunda iterambere ry'abandi mu gihe mwamaze guhebana ukaba uri mu wundi buzima waronse undi mukunzi. Ari aba X badakunda ivyo, bakaguma bashaka kuza kuzanira vibe mbi mu byo we urimo, abadashaka kwibagira. So ni message ni kubya nyene no kuba X. Thompson, aba X bagereranya ni inyama ibiki, ari ibintu birimo hajya ndani utuntu twinshi. Abantu baravuga ati Thompson sasa rero yiruka zanye ibana ni kwisi hose. So kubagereranya n'ibyo bintu byose mboyo ni terme y'indirimbo. Gusa umuntu nyamuntu ushobora kumugereranya n'icyapati n'iki, mugabo bamaze kuvuga X ni ikintu kimaze kiba cya kiri expire. So je ndibaza yuko icyo kintu urashobora kukigereranya n'ibintu byose. Iyo jambo X ushobora kubigereranya n'ibintu byose bita wowe kubwiwawe ubifata nk'ibintu bya simple. Niyo message ari mu ndirimbo. Gusa sinashatse kuvuga ngo ushaka kugereranya abantu ngo n'ibintu, no, ni just term. Kandi ndabona ko terme yashikiye benshi kandi irabashikira neza, baranayikunda sana kandi urabona ko indirimbo iri kwirakundwa. Gusa icyo savye abafanzi b'umuziki ndundi, indirimbo ya Deja ni hit, tuyigire international hit song. Ku bandi bantu bari hanze baguma badufollowinga YouTube yanjye ni Thompson The Voice. So mugire subscribers yanyu, like, comment na share, mugume mushikira umuziki mwiza. Gusa imbere ni heza kuko byinshi byiza biri imbere, kandi turiko turavyitegurira. Gusa uko ngene indirimbo iri kwirakirwa vraiment naje kubwiwanje ndabishimiye cyane. Thompson icyo navuga yuko no bisa no kono hereza ko ni Thompson yivugiye yuko kuri show n'umwami wa stage, n'umwami kuko kwitwa umwami wa stage aruta abandi baririmbyi bose uri imbere y'aba fans. Jewe kubwiwanje ibyo je sinashatse kwigerana n'umuntu, nashatse kubivuga jewe. Ariko umuntu ahora byumviriza arumva yuko ati Thompson bisigura abandi bose bari hasi ya Thompson. Kwita umwami ariyo n'abandi biyita ko ari abakingi ba Buja Flavor. Nibisigura ko ari abakingi nkuko nyene babivuga. So n'abakingi mu bafanzi babo no mu buzima bwabo babayemo. So je ndi umwami wa stage, bivanye no kungene
iryo zina kwanza je sinihaye ubwambi stage ndibaza ko kugira ndabivuge nuko babivuga abafana nibo bama ayo mazina bivanye no kungene babona performance yanje ndi kuri stage bakabona yuko legala vraiment ari doué mu ivyo bintu arabishoboye ko gira bakwita umwami wa stage barabibona ko we control la stage naho bo uri umuntu umwe stage imeze nka gute mugabo urayikontrola vibe kila muntu wese vibe akayibona ku mande ziwe so ico ni ikintu cyo kwishimira mugabo sinavuze kuvuga ngo abandi niko ndabarusha ngo no c'est pas comme ça kubiwanje I'm the king of stage ubundi yambaje ati nari ndacibagiye ati uratubariza Thompson kubera ko asa na Fizo cyane ubwo ntibo bafana ikintu bo nyine entre yabo batabizi icyo dufanye turabarundi twese en plus de ça dusangiye umuziki ko turiye mu kazi kamwe nta rwango so urabona ko cyambe nambe dufanye amaraso namwe uko twese turabarundi icyo nacyo gusa n'umuntu c'est normal nkunye nayo nyene ahura n'undi akamubwira usa na Thompson so icyo nacyo sikintu umuntu uvuga ko cyane gusa icyo dufana turabarundi twese Thompson ndagushimira sana ariko hambavu iyo imbuga ngurukana bumenyi hari amafoto yagiye arasirikira Thompson yambaye ukuntu abantu baravuga ati sa Thompson nibitugane biri mu bana kwida Thompson kijya kintu ubwira ugikore uzunguruka imbuga wewe ukibibona yuko uri kurazunguruka ahantu hose wabyakiriye gute c'est normal parce que unava kakitu kaboko kuntu numva ibenga hose ni foto kandi kuzunguruka ni nka fashion bashaka gukora ikintu nyene abandi bakakibona nk'ishaka bamwe ngo ariko arategura inzira y'isonga igirinze abantu bakavuga ati Thompson ahubwo araciye ubwenge sana so isigwa ko cyo indirimbo iri kuri vibinga sana reka ndabashimire cyane kwanza abantu bose baguma batuba hafi badukurikirana mu byo dukora Imana ibamezagire cyane rwose hanyuma bagume badusapotinga bagume batuzunguruza mu mbuga zose kuko ni ikintu cyiza supporting icyo ni ikintu cya mbere shira imbere iyo umuntu asapotinze ikintu cyawe vraiment nawe nyine utegereza kumusapotinga so ku rundi ruhande ngenda bakunda cyane rwose kandi byinshi biri imbere vuba cyane nzobaha akazi kanjye gashasha kari mu nzira gusa ndiko ndiyipanga ndabiko nzokorera abafanzi banje ikintu cyiza Thompson je nibaza ko tabindi no kubaza byinshi twashoboye kubikubaza ariko hamba turi 2024 hasigaye amezi kugira twinjire 2025 ubona ko imyaka iri kwiraza ariko projet za Thompson mu myaka inza Thompson ariko azikora gute hambavu yuko tubona Thompson amaze no kuja muri Kongo kugira y'amashoka atari gake bibaza bari kubera iki Kongo bakwishimira cyane ariko ibindi bihugu naho nyushaka kuba ufise projet zaho ariko byifashe gute muri rusange abakongomani kwanza ndabashimiye cyane ko nabonye ni bene wacu nino nyene ku ishuri twariganye n'abantu b'abakongomani benshi baba mu makartier bigiye cyaranyeretse yuko ntegereza gukora cyane kuko iyo ukoze ikintu kigashika ahandi hantu utabizi bakagukontakta bakagushira muri marché ukinjira ukaba umunezero abantu kandi ukabona ko bakurikirana ibintu by'iwawe so ni sinye ikoreka yuko tubuza gukora cyane cyo kwanza ndakishimiye cyane rwose ikindi kintu nacyo projet zanje ni nyinshi cyane muno mwaka ndazi ko nyinshi cyane abantu bazozibona gusa sindi umuntu akunda kuvuga cyane narakora ifoke nkora cyane kuko batubwira ko bajya basenga cyane barakubwira yuko na shetani nawe nyene
nafise ububasha cyangwa ubushobozi bwo kubona icyo uri kuriyumvira cyangwa kiri ku mutima cyangwa ikintu kiri mu bwenge mugabo akorera ku ivyo uriko uravuga iyo uvuze ikintu aca yikorera ko ashira ko indi mipaka yiwiwe mugabo gusa turashimiye cyane abantu bikugenda baguma badushikira muri no mwaka agenda afise projet nyinshi cyane kandi zizoshimisha n'abakunzi b'umuziki ndundi ndetse n'abafana biwanje. Thompson tugushimire sana ariko Thompson je nibaza naho ugwaye ubu tugira kakitu kadogo basi Thompson. Oya exa kizingua basi mvunje miguu akiripoti polisi pesa tu na ndo maana nipo bize na kazi zangu tu nitajipenda na Mungu aliye juu exina chapati na brochette na chagua brochette exina kaskanka. Yes my people ndabakunda cyane gose mwagize neza uza kungendera muhira ni ikintu cyiza cyane gose abariko baradukurikirana nabo mugume mukurikirana umuririmbyi mwiza mugume mushigikirana televiziyo nyene ko ni gake cyane izo supporting abantu bazironga aziko dans les quartiers il y a beaucoup des artistes mais bakene supporting yo kugenderwa kuyaga mu bijyanye n'akazi kiwiwe nayironke mugabo je maze kuyironga kubw'iwanje ndabishimiye cyane gose so bagume badushigikira vuba cyane nzoba akazi kandi gashasha ku munsi kameze neza na video murabizi ko na n'umunsi n'umwe maze kubata hasi so je nkora kubw'abafana na niyo mpamvu vuga ko guma badushigikira cyane gose namwe nanyene murakoze cyane gose kutugendera. Asante sana ya Thompson The Voice mwumvise tubwiye byinshi sana naye ndababwira ati ebana ni kuguma tubaha ibintu fire Thompson asante sana. Thank you so much.